Ndasubiye kukuramutsa no kuguha kaze mu mwanya wacu ubana natwe kandi ukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Hari amakuru adushikiye ariko aravugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Harimwo inkuru zitandukanye ariko hakaba hari ibiriko biravugwa cane cane. Amakuru adushikiye yuko muri Bujumbura ibintu bitifashe neza ku bahoze mu gisirikare. Amakuru avuye mu gisagara ca Bujumbura arerekana neza yuko abahoze mu gisirikare basanganywe bimwe mu bikoresho vy'igisirikare, tukaza kuraba ivyo bikoresho vyoba vyariko birakora iki mu nyubakwa zabo. Ese uwo mugambi wo kunyegeza ivyo bikoresho vy'igisirikare woba uhatse iki? Hari bivugwa yuko ngo hoba hari n'abandi banyagihugu banyegeje ibigwanisho mu nzu zabo, vyoba bifise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Bamwe bakavuga yuko ngo boba bakorana n'abantu bariko barategura intambara ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ayo makuru turaza kuyumviriza mu buryo bw'idonido, tunarabe abo bafatanywe ivyo bigwanisho mu gisagara ca Bujumbura. Ndetse izindi nkuru zose ziriko ziravugwa ku birabana n'abanyurujwe bakabugwa irengero, ndetse bikavugwa yuko vyoba bigiye gutera ikibazo gikomeye cane. Turaza kumviriza abo banyurujwe ni bande, babuzwe irengero. Izo ni zimwe mu mfunyapfunyo z'amakuru turi buze kugenda tugarukako, akaba ari inkuru turi buze kurabako cane, ariko tutibagiye n'ibindi vyose biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu. Turaza kugenda twumviriza idonido ryavyo. Izo ni impfunyapfunyo z'amakuru turi buze gushamikirako. Mbere yuko rero tuyatangura ingingo imwe imwe, reka mbanze ndaguhe kaze wewe utwumviriza warafyonze subscribe canke se sabone. Kuri wewe utarayifyonda, ngira aka ni akaryo keza ko kugira ufyondeko, kugira igihe cose turose amakuru mwene nkaya hatojwe neza n'abamenyesha amakuru b'abahinga mu gutoza amakuru, uraje uba mu bambere bayaronka. Ndakengurutse ku bariko barabana natwe muri ngaha mu Burundi, ndabaye kaze cane muri ano makuru. Ngakenguruka kuri wewe uriko uratwumviriza uri mu gihugu c'abanyi ca Tanzania, igihugu c'abanyi ca Congo, igihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse n'ahandi hose woba uherereye ngaha ku mugabane wa Afrika. Mwese ndabahaye ikaze cane muri ano makuru, kandi ntago ndibwibagire gukenguruka ku banywanyi bacu muriko muratwumviriza muri ku migabane y'amakungu Amerika, Buraya, Aziya na Oceania. Aho woba uherereye hose ndaguhaye kaze cane muri ano makuru. Reka inkuru zacu tuzitangurire kuri ino nkuru idushikiye, ivugwa yuko hariko harakogwa isakwa mu bahoze mu gisirikare. Iryo sakwa rero rikaba ryatahuye yuko hari bamwe mu bahoze mu gisirikare ca kera banyegeje ibikoresho vy'igisirikare, ndetse bikavugwa yuko ngo harimwo n'inkoho zikomakomeye. Aya makuru avuye muri Bujumbura arerekana neza yuko habaye isaka ryitorera abahoze mu gisoda ca kera mu Kinindo. Amakuru kandi arerekana neza yuko iryo saka ryaba ku ngo zimwe na zimwe, nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Amakuru atojwe n'abamenyesha amakuru bacu akerekana neza yuko ingo z'intwazangabo zo ku rwego rukuze zahoze mu gisoda ca kera citwa ex-FAB, imbere yuko gicangwa n'abahoze bakigwanya, ziri kuboneka yuko hari bamwe banyegeje ibigwanisho. Muri rusange rero zikaba ziri kw'ibarabara ryitiriwe Rusama, zasatswe n'abapolisi bari kumwe n'abasoda. Amakuru arerekana neza yuko kuva isaha 10 z'ijoro ibarabara ryitiriwe Rusama ryari ryugaye, atawasohoka canke se ngo yinjire, nk'uko amakuru avyerekana. Ubwinjiriro naho risohokera hari abasoda ndetse n'abapolisi, intwazangabo z'abapolisi ndetse n'abasoda bakiri mu mabanga
bakaba batashobora kurenga irembo nk'uko amatohoza yacu avyerekana, niko bamwe mu banyagihugu banabwiye abamenyeshamakuru bacu. Ba serugo canke se abakuru b'imiryango bavuze ko basaka vyose atakabasoba mu rwego rwo kurondera ivyo baba banyigishe mu nyubakwa zabo. Abapolisi rero basaka mu mazu kandi basigura ko ngo barondera ibigwanisho, bivugwa yuko abo bahoze mu gisirikare boba bariko barakorana n'abantu bitwaje ibigwanisho bariko baragira ibitero mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bikavugwa yuko bikekwa yuko baba bariko barakorana n'imihari igwanya leta ya Gitega. Umwe mu bavuganye n'abamenyeshamakuru bacu yamenyesheje ati batubarira ko barondera ibigwanisho. Ponsiye Gaciyubwenge yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi ngo yoba yaranyegeje mu ngo zabo bahoranye ku rugamba imbere y'uko ahunga. Vyavuzwe n'umukoloneli yakukurutse, ari nawe nyene ari umwe mu bakozwe ko iryo sakwa. Hafashwe kandi imyambaro y'intwazangabo mu gisirikare, ingofero z'igisoda nk'uko abaduhaye amakuru bivuga. Inyuma y'iryo sakwa no kwikeka yuko hoba hari abavuye mu gisirikare bariko barakorana n'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse muri rusange, ahubwo bababwira ko bariko barondera ibigwanisho. Ponsiye Gaciyubwenge yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi ngo yoba yaranyigeje mu ngo zabo. Biravugwa yuko abandanyije ibikorwa vyo kurondera umuntu wese yikekwa yuko yoba ariko arategura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibi bikanavugwa yuko vyoba ari ubwikekwe ndetse no kwikeka intambara mu gihugu c'u Burundi, na cane cane yuko ngo leta yatahuye yuko hari abantu benshi bari ngaha mu gihugu bayigwanya bariko barafatanya n'abari hanze y'igihugu. Nayo mu yandi makuru hariko haravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, hari inkuru zirabana n'inyuruzwa ry'abantu, ababugwa irengero. Ayo makuru yose kumwe n'ayandi tukaba twayatohoje. Muri ano makuru tukaza kumviriza ico umugambi ndondeza uvuga kuri ivyo, tukaza kumviriza Pacifique Ninazwe. Nkaba rero ndaguhaye ikaze cane, reka twumvirize vyose nk'uko twabigutunganirije. Kuwa 19 Ruhuhuma muri uyu mwaka wa 2020 hari umusore yabonetse mwirohero, aho ni kwibarabara bita Mwaro hafi y'ibiro by'ikinyamakuru Iwacu. Uyu musore yariko ariruka cyane, inyuma yiwe hari abantu bambaye impuzu z'igipolisi. Yarahavuye aranafatwa, bacamwinjiza mu modoka ya taxi yo mu bwoko bwa Toyota Probox yari ngaho inyuma yiwe. Twahavuye tumenya ko uyu musore yari uwitwa Jules Negamiye, avuka muri zone Mitakataka muri komine Bubanza n'intara ya Bubanza, akaba yakorera uburiro bita restaurant chinois buri ngaho nyene mwirohero. Twarongeye turamenya ko bano bamufashe bari abakozi b'iperereza bashoboye kumenyekanamwo uwo bayitwa Fiston Abdul aba mu Kanyosha. Jules Negamiye amaze gufatwa yaciye ajyanwa muri iyo modoka nyene ya taxi yari ifise imparati J8759 amakuru dufise avuga ko baciye bamujana mu kirabo bita iwabo n'abantu hariya mu Kamenge, aho yoba yaciye asambishwa n'umukozi w'iperereza bita Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka. Ayo makuru nyene avuga ko mu nyuma Jules Negamiye yaciye ahabwa uwundi mukozi w'iperereza yitwa Atia Nduwimana, akunze kuvugwa mu mabi menshi y'abantu bafatwa bakabugwa irengero ryabo. Ngaha twamenyesha ko yaba Jules Negamiye yaba nyene ya taxi uwitwa Jean-Marie Niyonzima nawe avuka mu ntara ya Ngozi, bose haciye amezi 9 batarigera basubira kuboneka. Niyo taxi nyene ntiyigeze isubira kuboneka. Amatohoza twakoze mu isekeza ndondeza yerekana ko Jules Negamiye yaguye mu mutego w'umugwi wo mwiperereza usanzwe ukunze kubesha abantu mu ntumbero
yo kubatwara amafaranga yo kunyuruza abantu no kunyuruza imodoka zabo. Ikitubabaza akaba ari agacerere kadasanzwe leta y'u Burundi, inzego z'igipolisi n'inzego z'ubutungane zigumamwo kuri ayo madosiye, kandi abo bantu baba batabarijwe izo nzego zikabimenya. Umukozi wa leta tuzosubira kubona yivye, anyonora, agira iturire, agasesagura itunga ry'igihugu, amenya yuko afashwe atazofasubire kuronka akazi mu Burundi kamuha umushahara wa leta. Ndazi yuko indongozi ntimubikomera amashi, mugaragira ndabwire, ubu iyo mbonye ahantu bavuze ko ari wasesagura itunga ry'igihugu, mvuga nti ntizinagiwe, iryo zina tuzorishira ku kibaho. Ntibyumvikana igenda ku bitunga ry'igihugu ngo acashaka kuguma ahembwa n'abene gihugu. Uwuzi wese yuko yagirijwe ubusuma tuzobashyira mu gitabo cirabura ntazasubire kuronka akazi muri iki gihugu. Kandi aha rero mumenye yuko turatanga urwo rugamba, twese turi imbere murereke gusa, kandi ndazi bazofata kuko hari habimenyereye. Intayi kwagiriye wagirizwe ubusuma, icambere no kugarukana amahera y'abene gihugu. Hari habiyi bavuga ngo zoja gupfungwa ngo hanyuma nzoyarya mfunguwe. Nagira ndabwire tuzogurisha ibintu byabo twiriye twebwe abene gihugu, ntituzovyemera. Nimwagira ikibazo muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, ndabwire turabavukanye, twicare hamwe tugitorera umuti. Dushizeho umunyamahanga biba binaniranye. Ni ubwa mbere twagize amatora atunganye muri iki gihugu. Kubera iki? Nta munyamahanga yarijemwo. Igihe cyose muzorondera umunyamahanga kubinjirira mu bintu byanyu, muze mumenye yuko mutazopfa mushitse ku nyishu gitomoye, kuko muba mumwugururiye kugira ngo nawe nyene aronkemwo akamanyu kiwe. None mu Burundi nta turyoshe umunyamahanga ashaka, none wo muhamagaye ntubumwugururiye. Reka ndabereke ikintu kimwe, amasezerano yo guhagarika ingwano burundu twayakoze turi abarundi gusa, abanyamahanga baratangara. Uwo munsi twicaranye twebwe ku ruhande rwacu twari batatu, ku ruhande rwa leta bari batatu nyene. Yari twebwe, yari sogokuru yigiriye, yari Rajabu na jewe. Ku ruhande rwa leta yari Domisiano na Ambroise Niyonsaba na Terase Sinunguruza. Hanyuma baraganira bakuru, twandika twe na Terase Sinunguruza, twandika ibyo bariko barumvikana. Duhejeje batatugira bati genda rero mutwandikira amasezerano. Twicaranye twavuze tuti ntidukora amasezerano akaja mu ngiro kuko na yacu tuvyandike twese twize droit, ko twize droit rero ntitugire article ingingo idashobora kuja mu ngiro. Hanyuma turaheza ayo masezerano, tuyahejeje turashira abakuru ba shefu tutisoma murabe. Jeshiriwi waje ati ni mahwi, na ubundi ashiriye uwiwe ati ni mahwi. Aho baca barahura bose bati amasezerano turayarose. Duca dushira abahuza, abahuza twe bashiriye saa 4 turicara kugira bazana ayo masezerano ngo tuyasinye. Ndababwiye ntituyakaze saa 4, yasinywe mw'ijoro. Barase kubigarukana baravyicara ko tukaza kuti none ko twebwe twahejeje kumvikana, abo bandi babifisemo inyungu izihe ntibabizane dusinye. Niho hari umuntu yatwibiye akabanga ati none ivyo baba mwabishizemo, ati mwe wese burya ariko ararondera akantu kiwe. Hariho wavuga ati ntegereza kuronka ingabo zizoja guhagararira amasezerano bari barihemberwa na ONU. Uwundi akavuga ati nanje nzobikiye. Bagaca baharira rero bamara umunsi wose twebwe abarundi twahejeje. None gaye aha abarundi muzosubira kuja kurondera amakungu ngo abariya batorera umuti w'ikibazo cyabo. Jewe narose akarorero ngako, akarorero nako rero twarubatse umutekano, turawubaka neza. Hanyuma rero intwaro ikiza mu bisanzwe ifise ahivugira ahihagarara, kuko utagira ingabo ntacyo uba ushoboye. Amatora bitatu yigiramwo rero